bane b'Imana twebwe twishimikize ijambo ry'Imana tuzi ko turi mw'isezerano. Umuntu ari mw'isezerano ntigera ajugumira ntiyihebura. Umuntu ari mw'isezerano arazi ko rizoshika kuko isezerano rimaze kuza. Nk'ubu nitwaba twaramaze kubona ingene Uburundi bwo mu 2030 buzoba bumeze, nawe utabuki harura bandanye ugashikaya kuko wewe usigiye intambwe ubundi agacaza akabandanirizago. Hari nk'ibintu nabonye vyatumye Uburundi budatera imbere. Uje acashika sambura ivyo wundi yari imbere yiwe yagize, ntamubaza ngo warugejeje ngo objectif yari yihe warugeze. N'intebe yahora yicara akabaza kwirandura akayikura agacaje kwita kwiyarara. Urumva ayo mahera duhomvye, ajya mahera guze ijya biro shasha yari kugira iki, kuzana ikindi kintu gishasha ciza. Ivyo nivyo bituma dudatera imbere, dushaka kuguma dusambura uyu ntaco yaramaze ndabisambuye vyose. Rero tugume tubona yuko hari inzira Imana yaciye, iyo nzira tuyibungabunge. Nikijya nama mvuga ntukarekure iciza wafashe. Mumenye ko Imana yasezeranye gitegerezwa gushika, ariko utegerezwa gukora ikintu nawe. Rirashika mugabo utegerezwa gukora ikintu. Wase ugikora hari umutego gushike ukurindiriye uravyonona ryasezerano. Tuba abantu twigire ezema atangorane nimwe. Je murabwira abantu baguvye bagabo vyuve aha tukaka kugenda igazirija mu 2060 tugasamara tukavyonona tukabitoba, iyo nzira tukayitoba rikazoshikwa ko n'umwuzukuruza w'umwuzukuru wawe. Mwumva rigara kugira tuzarushike mu Burundi burya tubona mu 2060 tubivyonze tukagufata iyo nzira ntaho tuzobona umwuzukuruza w'umwuzukuru nibazohabona.